Umupfasoni Nindereye Liliane mwaramutse neza. Ndabaramukije. Mwebwe muri mu bantu bacitse kw'icumu mu mwaka w'1993, mbe mwotubwira mwari hehe, nimba mwibuka neza hari kuwa kangahe, vyagenze gute mu ntango? Nk'uko mubivuze, jewe nitwa Nindereye Liliane, akaba amagume yateye mu 1993 yashitse ndi ku musozi bita Bupfunda muri commune ya Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ngerageje kuvuga umunsi umengo hari kuwa kane itariki 21 z'ukwezi kw'icumi. Ku bijanye n'uko uwo munsi wagenze, umunsi wari umunsi usanzwe, umunsi abantu baba bavyutse, abaragira inka bakaja kuragira, abaja mu mirima bakaja mu mirima, abana bakaja mu mashure. Hari mu gatondo twavyutse bisanzwe, hanyuma twebwe n'abandi twabana tungana twagiye kw'ishure riri ahantu bita Icumba. Tugezeho tuhahurira n'umunyeshure twigana wo mu bwoko bw'abahutu, niwe yaciye atubwira ati uno musi nta shure rihari, ati Bujumbura perezida bamufashe, ati n'ubu amamodoka ntariko aramanuka, ati nimutahe nta shure rihari. Twaciye dusubira inyuma. Yababwiye mu gatondo mukija kw'ishure, mugishika kw'ishure? Ego mu gitondo ca kare ca 2:00 zibura. Hanyuma tugeze muhira turashika turabibwira abavyeyi tuti nta shure rihari, harera. Tuhahuriye n'umunyeshure niwe watubwiye yuko ata mashure ahari, ngo perezida bamufashe. Abavyeyi baragerageje gufata akaradiyo kari gahari kugira bumve ko bivugwa mu makuru, ariko bumva iradiyo iriko irasuma, bibaza ngo n'amapire, bazana ayandi mashasha, amakuru ntayo iradiyo ntiriko iravuga. Tukiraho ataco umuntu afise akora, niho ababanyi twatanguye kubona baza muhira bafise ibigwanisho, ni ukuvuga amacumu, ni ukuvuga imihoro. Ababanyi bo mu bwoko bw'abahutu, mipanga, ubuhiri, ariko ubwo buhiri bwari ubuhiri je ntari bwabone, buriko utuntu tw'imisumari duteye imisumari, urumva urabibona. Donc ibigwanisho vyo kwica. Muri urwo rugo twabana, hari inzu y'iwacu harimwo mama n'abo tuvukana babiri, hama n'urugo rwa sogokuru ari kumwe n'umudamu wiwe n'abana 4, ariko hakaba abo kwa mwe nabo na sogokuru imiryango ishika 11, hakaba hapfiriyeyo abantu bashika 30 muri abo bantu bo muri famiye imwe y'iwacu. Donc abo tubana ku gasozi. Mugabo ntibagiye kukubwira yuko muri iyo commune ya Rutegama yari ifise imitumba ishika 12, hakaba harimwo aho turaza kuhashika. Tangura utubwire uwo munsi ko abo bantu baraje n'ubuhiri n'amacumu, ubandanirize ngaho nyene. Ego baraje barashika, ariko ntibaza bari violent na gato. Baza baramukanya ati ibintu vyabaye Bujumbura mwavyumvise. Twebwe abavyeyi nibo bishura, baravuga ati nta makuru ni radio ntivuga. Nibo batanze ayo makuru bavuga ngo perezida bamufashe, ariko batwizeza yuko atangorane ihari, ngo ibiri Bujumbura biherera Bujumbura. Baratubwira yuko n'amabarabara bayakase n'ibiti babiciye biri mw'ibarabara, ngo nta bidushikira twebwe aho twari turi, kandi twarabitahura, twarabona yuko ari abantu twari tubanye neza atangorane. Abo baza kubabwira bari abantu musanzwe mubana muzi? Ego barababanyi, ababanyi twari dusanzwe tubana. Hama vyahavuye bihindukira gute? Ukuntu vyahindukiye mu masaha ashika nk'isaha ya 4 yo mu gatondo nyene, niho baduha amakuru yuko hariho umuntu ahejeje gufatwa. Uyo muhungu yitwa Kayeye, yiga muri Université y'u Burundi, akaba yari afise mukuru we yitwa Gahutu Melance, ari we yari musitanteri wa kera, donc imbere y'amatora. Bamaze kuvuga ko bamufashe, bamufatiye ku mutumbi wacu,
twaciye twumva yuko birondera twebwe kuko n'abatutsi. Twaciye twideplasa rero tuva mu ngo zacu aho twari turi twese tuja kwibarabara kugira tumenye amakuru y'uwo muhungu iyo biza guherera. Tuhageze twahasanze hari abahutu benshi bari en groupe, abagore, abana n'ababagabo bafise ibigwanisho. Bo bari kuri kote yabo, natwe tuguma kuri kote yacu. Nta wavugana n'uwundi, twababona kure. Ariko haheze umwanya muto niho twabona imoto ije iriko uwatwara iyo komini ico gihe yitwa Simeon. Aza kuri moto nawe ari kumwe na Gahutu Melance baje kuribera uwo muhungu yari yafashwe Kayeye. Badushikiriye aho twe duhagaze nitwe bashikiriye ubwa mbere. Ndavyibuka neza kuko umumama w'iwacu yari afise umuhungu w'umugenzi wa Simeon biganye muri Itabu. Aramubaza ati mbega mwana wanje, ati ibintu nibiki biriko biraba? Yaramwishuye ati nta na kimwe, ati ni ibintu biri kure hano ntibidushikira. Yongera amubaza ati none, ati bariya babanyi bacu ko bafise ibigwanisho? Aca aramubwira ati ntimugire ubwoba, bijya bigwanisho nivyo kwirarira. Ariko ubu niho ndiko ndiyumvira, nibuka yuko Gahutu Melance atigeze aturaba mu maso aho yari kuri iyo moto. Warabona uko umengo adashaka yo ko tugirana donc contact y'amaso, donc ari kararaba abo bavyeyi n'abana kuko twari abana benshi n'abagore kuko nta mugabo yari ari mu munsi. Baraturengana baratubwira ko bagiye kuribera Kayeye. Bageze kuri kote y'abahutu barahagarara baravugana, ico bavuganye ntaco twumvise. Ariko heze nk'iminota nka 30 niho Simeon agaruka ahetse kuri iyo moto umukuru w'umutumba. Aca ashikiraho abahutu bari baravugana toujours muga ntitwumva ivyo bavuganye. Baragaruka baraza natwe aho turi. Aca tubwira ati umuntu wanyu baramurekuye. Amaze kuvuga deja ati umuntu wanyu baramurekuye, uca wumva ko ari uvy'ubwoko kuko Gahutu Melance nabi wacu sinibaza ko basangiye umuryango canke iki, bwari ubwoko bariko baravuga. Hanyuma aca tubwira ati bagiye bajanye na Kayeye basubiye muhira, ati namwe nimutahe mu ngo zanyu, atubakorako muce muza mumbwire. Twese twarumvirije ijambo uyu muntu avuze. Musitanteri urumva utegezwa kubaha. Turaja mu mago yacu, ariko vers 11h niho ibintu vyahindutse cane. Saa tanu z'umurango niho umuntu umwe wo ku musozi wacu yari afunzwe yaje arirukanga ko minduru avuga ngo abandi batanguye. Uramwibuka izina ngo yari afunzwe? Yitwa Melchior. Wewe twabana juste inzu zacu zarakurikirana, donc yari mubanyi wa hafi. Aja ko mindura ati ibintu vyatanguye. Badushwayemo fait ba bantu bose bafise ibigwanisho bose baje badusanga mu rugo rumwe ko twese uko twangana muri uwo muryango. Iyo izo nzu 11 twese twari turi hamwe kwa sogokuru yitwa Sebikaratoma, umutama w'imyaka 72. Badushwayemo rero jewe n'undi umwana umwe yitwa Mimi, twasa n'abangana n'abandi bana babiri. Sabwe mwavukana? Mimi mwaravukana? Oya, yari wo kumonka. Hakaba na mutoyi wanje n'undi mwana wo kwa sogokuru muto yari afite imyaka 6 yitwa Emeline. Twebwe rero twabaciyemo kubera baje en groupe, tubacamwo dusohoka. Mugabo twebwe objectif yo gukora iki, yo kuja kwibwira musitanteri kuko yari yabitubariye ati ubakora ko muze kumbwira. Mwaba hafi kuri commune? Oya, haracamwo hari hafi na gato. Hari nk'ibirometero nka 6 ndibaza canke 4 peut-être. Turiruka numva ko tugiye turi abana 4. Mwasize baratangura kwica abantu wanyu none? Donc jewe ico nibuka nuko urana irembo baje ari en groupe. Jewe ndabacamwo, abandi bana babacamwo, bobo basanga ba mama mu nzu.
ivyo muhira sinongeye kumenya ngo vyagenze gute. Turiruka ariko tugira dushike neza kuri commune ngira ko dusigaje nk'ikilometero canke nka metero 800 niho twahura n'umumama w'umutukazi araduhamagara ati mbe mwabana mugiye he cyo turambwira ati tugiye kuri Mustanteri ngo rondera abana iyo muja ngo hariya ngo ibintu vyabaye nabi ngo batanguye kwica abantu. Twebwe twarajumaraniwe turabura ico dukora ariko harazamwe agatima tuti ngo tugende kuri paroisse. Rero twaciye dufata direction rero igenda muri paroisse Munanira kuko hari umupatiri yitwa Basile. Umupatiri twari dusanzwe tuzi ko ari umuntu agendera muhira. Urumva niho hantu twari dusigaje duje guhungira. Tugezeyo tudodoye haza umufurera twugururira. Mu nyuma narabajije izina ryiwe bambariye yuko yitwa Deodantus. Uyo mufurera Imana imuhezagire cyane. Imuhezagire gose kuko yaradufashije. Tudodoya twitavye twamubwiye ko turondera Patiri Basile. Aca tubarira ati nimwinjire ati Patiri bamaze kumwica. Ati n'umufurera wundi yarahari ngaha bamwishe. Atwereka kumba twicaramwo duca dusanga hari undi mwana w'umukobwa ahari yitwa Donavine. Wewe ntiyava ku mutumbi wacu yava ku wundi mutumba. Uwo Donavine rero niwe yaduhaye amakuru make y'ibyabaye kuko we yahaje kare. Donavine niwe yatubariye ati Patiri nivyo bamwishe ati kuko nisime we yaje kumutora amubwira ati hariho abanyagihugu bagumutse ahantu bita mu Kinyoni hepfo ya paroisse. Sime wo Mustanteri. Ego Mustanteri bamutoye amubwira ati hari abantu bagumutse mu Kinyoni ati wewe ngira kuri Patiri woza ukamfasha tukabatekanisha. Patiri Basile we yarasohotse bagenda bajanye kuri moto. Doho bagarukanye abahutu bari bamaze kuza kumutegera. Urumva yari nka tactique kugira ngo bamufate neza kuko yari umuntu akomeye. Ubwo baciye babajana donc la suite uwo mwana hari yitubwiye kuko we ivyo bintu yavyumva ari ubunyegero y'inyegeje. Bandanije gato novuga yuko bahantu mu gipatiri twarahagumye uwo munsi. Urumva ko tukiri ku wa kane mwijoro vraiment uwo mufurera n'abakozi abakozi ndabibuka babiri b'abahutu baradufashe neza cane baratugaburira baratuganiriza neza baratubwira bati turakora uko dushoboye. Niho rero bumaze kwira niho twumva abantu baza bavuga cane bavuza inkengeri basenga kuko akumba twe twari turimo ko ari gafatanye neza na neza n'isengero bavuga ngo Mana turagusabye ntihagire umututsi asigara utwereke n'uwinyegeje hati. Ibyo babivugira mu isengero. Babivugira mu isengero natwe turi ku ruhande turiko turavyumva. Bamwe barunama bagacisha amaso munsi y'umuryango tukumva bavuga ngo nje ndabonyemwe abantu binyegeje hajya. Abandi bakavuga ngo ya ngo si abantu ni rido. Natwe twicaye hasi baraca ku madirisha baratemagura kugira ngo huguruke biranka. Urabona ya madirisha y'ama plastike yo ku masengero. Twe turi indani twarabona ibitutu by'abantu ariko bo ntibatubona. Mu nyuma niho babwiye ubufurera ati duhe imfunguruzo twugurure hose turabe. Nibaza ko urufunguzo rwaho turi yarukuyemo kuko hose barahasatse sauf aho twe twari turi.
iryo joro ni jeje nyene nasigaye nkanura abandi bana bose bari basinziriye mu masaha 9 z'ijoro niho ba bakozi babiri bazanana n'umufurera badusanga aho turi ndavyura babana bandi ntimuvyuke umufurera aratubwira ati ibintu bimeze nabi ati nagerageje ko batugurura ngaha ati ndababwira ko ntagira urufunguruzo ati mbwa bambwiye yuko ejo mu gitondo bategerezwa kuhabomora acha tubwira ati nta yindi shwa mfise ati nimuze ndabereka aho muca acha radusohora adutwara inyuma y'isengero ahantu hari ikintu c'igihangare abahazi ni hari inyuma ya Yanga Mukama ico gihangare nticagira idirisha nticagira umuryango ariko nawe nta kundi yarafise atugira sikosa ryiwe yari yagerageje mu rundi turicara aho hantu gushika buraca bukeye niho twumva mu bucagucagu bamaze kuza kubomora bongera bimbi barabara twumva bavuga ngo imodoka z'igisoda nizihave zibasanga la malchance twagize imvura yaratanguye kugwa mu masaha 3 yo mu gitondo abari batwegereye baca bidirija baza aho turi kugama tubabonye twarirutse turiruka uko turi batanu baneje twazananye n'uwo mwana Donavine twasanze muri paroisse twiruka twidirija muhira kuko nta handi twaja nta handi twari dufise aho twinyegeza nta hari hahari batuje inyuma bagenda barakoma induru ngo bafate sinovuga ngo twarabasize ni Imana tugeze ku mutumba urabana no muhira uhahagaze urabona muhiri wacu ahantu biti icumba niho twabona famille imwe iyo famille je sinarinzi ko arabahutu sinarinzi ko arabatutsi ariko nibuka neza ko mu mama waho yaduhamagaye ngo nimuze ngaha tuca tujayo acha tubwira ati mbe muri ko mujahe kwiwanyu ibintu byaraye biheze ati n'amazu yarayaraka ati n'abantu baraye barakoma induru urumva aho tugeze ku wa gatanu ro 22 ja tugenda mu nziwe noneho tuhasanga abandi bana benshi bashika nka 25 babatutsi tuzinanye umuntu yari yabanyegeje abo bana yari yabanyegeje kandi uwo mumama ico no kongera ko nuko umugabo we bari baraye bamwishe ariko abana bari ngaho après niho namenye yuko ngo uyo mumama yari umutukazi yarafise umugabo w'umututsi tugeze rero muri urwo rugo tugumaho amasaha aragenda ariko bugiye kwira aravuga ati reka nje kubaronderera uwo bamfasha kubanyegeza uko mubaye benshi ashafata babana twari kumwe aratutwara mu muhana w'abahutu babana baranse kutwakira baravuze ngo ntibishoboka ati ndushobora kwakira abo bana twasubiranye inyuma n'uwo mumama turagenda dusubiriwe nta kindi twari gukora tugumaho burira ariko twarabona ibintu bisa nuko ibintu bimeze nabi cyane kuko mu mama ndibuka ko yafashe amafaranga yari afise ayatamuzika arayaturira mu nyuma ariko avugana n'abana biwe bakuze arababwira ati je numva tworya ikirori na tugapfa hako dupfa nabi abana baramwankiye numva natwe twaravyumva tugumaho burira twese twagumye muri salon bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe ariko mu saa 12 zo mu gitondo saa 11 ndumva zo kwa gatandatu niho twumva imyugariro bayisenyuye baca baza ku muryango baradodora bakubita gose
baranaharira uwugurura muga après umwana wiwe w'umukobwa aragenda arugurura yuguruye haje abantu benshi bafise ibigwanisho bafise amatoroshi baradusohora twese ati nimuje hanze tubamurike neza tubarabe ndibuka neza ko batumuritse twe baratangaye cyane igituma tukiriho ngo abana bo kwa Sebikara bashahari ngo abana bo kwa Regisi baracahari uwo ni sogokuru na mwene wabo twe turabishura ngo ego batugiriye ikigongwe ngo ikigongwe ciki basha badufata twese bati ni mugende imbere tubereke iyo muje twebwe rero ntitwari tuzi iyo turoye mugabo bari batujanye ku kinogo aho bata abantu ubudatambutse bamukubita umupanga uranya inyuma ku mupanga kugira nyaruke ariko twebwe batoyi ntibarinde badukubita twagenda twiruka tugeze mu nzira niho barahaririye bamwe baravuga bati none ko ari abagore n'abakobwa gusa tubiciriki abandi bati ntabo dusiga babantu baraharira gushika naho bavuga ngo nimusubire inyuma twese dusubira inyuma rero dusubira kwa mama niho après rero hazi yindi groupe ya kabiri le même jour numva ko tugeze kwa gatandatu iyo groupe yoyo iza yashavuye cyane niho bashika baravuga ngo abana bo kwandi barivuga bangeze ko baravuga ngo uri wo kwa Merance ndabwira nto ya ni je ndumushitsi batura umushitsi avuye ndabwira ni je mvuye Bujumbura niho umwe yaciye ankuramwo ambwira ngo wewe ngo je hagira uruhande ubwo yaciye ambwira ati hoci tugende wewe nagukuyemo ntumwibuka izina yitwa Sefuriano batazira gicucu yaba mu Munanira hafi ya paroisse wari ufite imyaka ingahe ico gihe 14 turagenda tugiye anje imbere muje inyuma ariko aho twaca hose bagenda baravuga ngo iyo nzu kwitwaye arabwira ati n'umwana avuye mu bukeye kuri lise ngiye kumwereka inzira ije iwabo aragwa imbere ariko abo bose babivuga je les visages n'abandazizi n'abantu narinzi tubandanije babanye biwanyu hari kundi mutumba muga kubera ko nari ndabazi bari abantu batabakure muhira jewe kubwanje nabona yuko dupfa ariko jewe nka prefera yuko nopfa ntari kumwe n'undi muntu kuko sinumva ko no supporta ko umuntu ariko barica uwo muntu antwaye abandi bararize kuko bo bari bazi ko ari ngiye gupfa donc birabaza cyane nari nzi yuko ari je agiye kwica ariko urumva Imana yari yabiteguye ukundi ndamukurikira tugeze iwe ndibuka neza ko umudamu we yavuze ati ntiyinjira mu nzu ariko uyu mugabo aramubwira ati uyu mwana kubona ndamushikanye ngaha arakira par force aranyinjiza mu nzu iwe umugore atabishaka abana be bariko bararira umugore yava ngo ntiwinjira mu nzu kubera iki canke abo bana abana bari batongira babona umuntu utari waho hantu gusa ariko umugore wewe yaravugira ngo peut-être yaravuga ati bakamusanga habo tugirira uku ntaco sinzi igituma ariko narahinjiye baranyereka icumba ndakijamwo ku mugoroba barangaburira ariko icantangaje kandi cambabaje nuko iyo muntu yamyegeje ari we yisha abandi bana parce que après naramubajije none ko waciye ugenda bamwe twari kumwe barihe
yarambariye ngo nta n'umwe akiriho, bose bapfuye, aho muvukana nabo bandi mwari kumwe bose. Yambwiye ati nta n'umwe asigaye. ntiwamenye ingene babishe? Ntabyo namenye, ntabyo namenye, nta rupfu rwiza rubaho. Urumva ndiwe rero, urumva barampaye ibyo mfungura, uwo mugabo arambariye yuko mubo twari kumwe ata n'umwe yasigaye. Ubuzima bw'iwanje numvise umengo ntacyo mbereyeho, kuba bo muri kumwari kumwe abavukanyi deja umuhira naye numvise nyene vyagenze, nase n'uwihevye sinzi. Ngumaho aho hari kuwa gatandatu, kuwa Mungu mu gitondo bavuze yuko bahunze, ngo bahunze abasoda. Ariko ndabasaba nti none turajana, barampakanira bavuga ngo ntibishoboka, ngo bokutwicira ku ngo we sigara ngaha. Je nagumye aho, bo baragenda. Bari bakugaranye? Yego, basize bugaye. Ico nibuka nuko muri iryo joro haravuze inkoho nyinshi cyane, ntashobora gusohoka ngo niruke. Nagumye aho kuva uyo munsi bagenda gushika bagaruke. Sinokubwira ngo bagarutse ryari kuko sinzi iyo misi, nta kintu na kimwe nibuka. Kuva umunsi bagenda mwijoro izo nkoho ziravuga gushika igihe bagarukiye, sinokubwira ngo haciye imisi ngahe. Naguma ndyamye nyene, sinagira honja. Nari nzi yuko abanje bose bapfuye, sinari nzi ko naje nshobora gukira. Muga après baraje, ndavyibuka neza ko baje barugurura icumba nari ndimwo, baranatangara ko nabasanze nkiriho, ngo uracariho. Kabwira ntego bashitse barambarira bati rero wowe tuzokuzira. Ati tuzokuzira kuko hariho amankete y'abantu banyegeje abatutsi. Je ndababwira nti none nkora iki? Uyo mugabo arambarira ati nta yindi solution hari no kukwica. Je ndamubaza nti none unyica gute? Biza kugenda gute? Arambarira ati uritorera. Ndamubwira nti jewe nitoreye numva notora yuko ncisha ubuhiri, nibwo nibaza ko bunyarutse. Ariko wewe atwenga cane, ngo urazi ngo akana ngo kitwa Rishare mwingene ngo twagahundaguye kakanka gupfa, ngo kakapfa turusha. Uyo mwana nanje nari ndamuzi, ariko sinerekana na gato ko nari ndabazi. Urumva ngumaho acambaza ati none iwanyu wambariye urumura, ati urumva wogenda imodoka nizatangura kugenda? Ndamubwira nti je nta ngorane. Acambwira ati yego nzorondera ingene no guherekeza, ati mbwi ingorane no gushika kwibarabara. Ndamubwira nti nta ngorane, ni wabona bishoboka uzombwire. Niho rero natangura kuganira buke buke n'uyo mudamu wiwe, ndamubwira yuko nabi Bujumbura, nawe aranganirira arambwira ko yakoze mu Kinindo nk'umuyaya. Nongera kumubwira ko nari mfise yo mutante wanje yitwa Cecile w'ikimuga. Amaze kumenya ko uwo Cecile ari umutante wanje, yaciye anyereka urukundo kuko yambwiye ati Cecile ari umuntu mwiza. Aca atangura kunyitaho, angaburira, amproteja, kuko bari bambwiye bati muri uru rugo bakamenya kuri ngaha baca bakwica. Donc kwa sebukwe no kwa baramuwe.
umunsi umwe rero niho wa mugabo yambwira ati uno munsi ejo bukeye tuzogenda. uwo mupfasoni wiwe ataramenya yuko uri inshuti y'uwo Cecile, uwo mugabo akikunyegeza wibaza ko yoba yakunyegeje kubera iki? Agukure mu bandi mwari kumwe. Uyo mugabo reka novuga gute, nibaza c'était ses intérêts personnels, kuko asa n'uwararongoye ubwicanyi d'abord, niwe yakoresha ibikorwa kuntora mu bandi. Kubwiwanje ndavyita igitangaza c'Imana, ariko kubwiwe il avait ses intérêts. Yigeze akugirira nabi mu ntambara nta neza ibaherega. Hanyuma mbandanije niho yamvyura mu masaha 9 z'ijoro, arambwira ati vyuka tugende. Harirabura noir rero, ndavyuka arambwira ati tukagera ahantu bari ku marondo, wewe ucuca mw'ishamba nanje nje kubasamaza ubandanye hama duhurira imbere. Ivyo bintu sinzi nabishoboye, mbwa narabishoboye ku bushobozi bw'Imana. Gushika turagera kwibarabara, yaranyereka aho mpagarara ahantu bita hajya kuri centre mu Rutegama. Aranyereka ati ja muri kijya kizu, ndagenda ndicarayo, nawe aguma kwibarabara. Babicanye toujours baraza baragumana nawe bafise ibigwanisho. Aho hari mu 11 ko mu malo 8 canke lo 9 niho vers 10h haza imodoka y'igisoda irengana, bose bariruka. Ariko ku gitangaza c'Imana nta numwe yinjiye aho hantu narindi, bagiye mw'ishamba. De retour baraza baravuga ati twari duhatswe, bongera bahagarara kwibarabara. Haheze umwanya niho haza imodoka Iyasi, nibaza ko ariyo ya mbere yavuye Gitega ije Bujumbura. Wa mugabo naramurabira ahahora idirisha ko ntihari hugaye, mbona arinjiye muri ya bus, numva baraklaksonye. Je navuye muri ako kazu niruka gushika muri iyo modoka. Umushoferi ntiyahagaze n'umuntu umwe, umengo yari kuri mission nyene. Imodoka iciragenda, ba bantu basikiye barayiruka inyuma, je nagiye. Uyo mugabo aramberekeza, arananshikana ku muganseur yaba muri Rohero, aranshikana no mu nzu, baranagira ubwoba bambonye. Ariko uyo muntu arababwira ati naramunyegeje, baramuha amafaranga, arabizeza nuko niyasubira gutora abandi bana azobazana, ariko nta numwe yari asigaye. Ntiwigeze ubabwira ko uwo mugabo naho yakunyegeje atari umuntu mwiza, yari we yisha abandi? Ivyo narabimubwiye mukuru wanje après, narabimubariye byamaze kugenda. Ariko uwo mugabo yamaze kugenda, kuko sinumva nta buryo na bumwe bwo kuvuga ngo umuntu yari kumufata cye kugira iki. Deja famille imaze kubona umwana asigaye mu muryango w'abantu bashika 30, ikintu ca mbere wiyumvira si kuvuga ngo unuwo yari arimwo. Ikintu ca mbere umuntu akora ashimira Imana, akongera agashimira n'uwo muntu yakoze ico ciza. None kumengo uwo muntu kuco yagukoreye wewe ntumushimira, hari yoba yaragubwiye nabi ku buzima bwawe wewe? Kumushimira, ndashimira cyane Imana jewe, kubera ko umuntu amaze gufata umupanga n'umuhoro n'iki, aba afise objectif yo kwica. Kandi gukiza ubuzima bw'iwanje jewe jenyene, ndahaburiye abantu bangana nk'uko bangana, kandi yarabikoze ndabizi neza, parce que niwe nyine yabinyibaririra.
yarabivuga, yaranganirira, yarambwira ati naka twagerageje apfa turuhishije, yaravuze ati kaye yaturwanije ariko twamwishe, yarambwira ati naka vyagenze uku, baranyimoka, barambwira inzoka ziwanyu. No, uwo Gahutu Merasi nawe nyene yarakubwira ko bamwishe. Ego kuko ashikanye Bujumbura twahasanze igihuha kivuga ngo Gahutu Merasi ashobora kuba ari mu bitaro ngo baramukomerekeje. Niwe wenyine yitangiye amakuru ayabwira mukuru wanje ngo babivuga barabesha ngo urya yarapfuye. Kandi c'est lui, niwe gusa jewe Imana yanyishiriye ku biganza byayo. Ntiyoba yari afise umugambi yuko ikibazo umuntu nzomutwara ndamubwira umugore wanje. Nivyo naravyumvise maze kugira Bujumbura bavuga ngo kuko hariho n'abandi bana bashoboye gukira mugabo apana muri famiye bakure ngo yagenda arigamba avuga yuko ngo munza hafise umututsi kaza azogira umugore. Munda kwa Sebikaratoma kwa sokuru wawe ngo bamwabuze abantu bangahe ico gihe mu 1993? Twebwe twabuze abantu 30, c'est-à-dire mu rugo kwa sogokuru iwacu kwa bene wabo, donc mu muryango umwe w'abana hamwe. Ariko uravye abo baba kundi mutumba uharuye neza tukiri aho kwa Sebikaratoma ngo tubwira abo wibuka amazina. Sebikaratoma sogokuru, umupfasoni wiwe Marcelina, abana biwe batatu, uwitwa Onesphore, uwitwa Emeline, uwitwa Josiane, abana bose bari bato. Uwo Marcelina ntiyari nyogokuru wawe? Oya, yari umugore agira kabiri wo kwa sogokuru. Hanyuma turaja kuri famiye Baranyizigiye Apollinaire, abo nabo kwa bavukana abasogokuru. Hariho uwo Baranyizigiye, hariho mudamu witwa Suzana, witwa Pierre, witwa Pascal, witwa Conférence, barabana bato abo n'ababebe y'imyaka nk'itatu. Hariho famiye Baranyizigiye Jean Claude bamwicanye na madamu wiwe. Hariho famiye Nzeyimana André bishe umupfasoni we n'umwuzukuru Regina na Claude. Hariho famiye Sindayikengera Alexis bishe umwana yitwa Marie José, ari umwe twari turi kumwe jewe n'umuhungu yitwa Com Damien n'uwitwa Nadege. Muri famiye Kabunda Joseph bishe umudamu wiwe yitwa Angele n'umwana witwa Venancy. Muri famiye Ntambwiriza Renilde bishe uwo mudamu n'umwana yitwa Lydia. Hariho famiye Ndikumagenge Adrien barishe madamu wiwe n'umwana witwa Giovanni. Muri famiye yo mu nzu iwacu bishe mama yitwa Speciose na mukuru wanje yitwa Marie Louise. Aho bose hamwe akaba ari abantu 30 hashizemwo abo kwa mwene wa nasogokuru. Abo oye baba kundi mutumba Icumba bahisha abantu bese cyane. Abo vuze nabo kwa sokuru wawe gusa? Ego, aho ni kwa sokuru wanje gusa. Ariko abantu bose dondaguye ni kwa Sebikaratoma. Sebikaratoma uwo bavukana yitwa Baranyizigiye na famille Alexis nabo nyine baravukana n'uwitwa Adrien. Abo bose nabo ni umwe ofeta. Ariko ahandi Icumba kwa mwene wabo na sogokuru wundi, donc abaho nabo baranditse ni benshi twabuze abantu benshi cyane. Aho wewe urashitse i Bujumbura urumva ivyakubayeko, wahavuye ubandanya ubuzima gute, wabayeho gute inyuma yaho? Inyuma y'amagume kubera ko yari amagume atabaye iwacu gusa, yari amagume yabaye mu gihugu cose, wavyumva hirya no hino, warabibamwo, warabaho utabayeho kuko twabaye obligé kuregwa mu miryango. Iyo miryango yarakoze uko ishoboye kose kugira ngo dushobore kuja mu mashure. Nshangira n'Imana umwaka w'8 ndawiga muri interna. Donc iyo maze kuja muri interna nukuvuga ngo
ubaho ubuzima bw'abandi, uwo mwanya wo kwiyumvira, kuko twahasanze abandi bana benshi babuze abavyeyi, mbere wanashaka umengo ntavyo twasubiramo ngo tuganire gusa. Wavyibukishwa nuko hageze ko bari ha Minerval, twebwe twitwa ba indigent deja, bumva byaca bisigura abana batahigira abavyeyi. Leta iradufasha, iraturihira, ntitwagira ingorane zo kwiga. Ikindi catubabaza cane niyo hageze gutaha, abandi bana bafata amavalizi bataha nizi Kiganda. Ni ukuvuga ngo mu Rutegama n'Ikiganda si kure, ariko twe ntitwa dufise iyo tuja. Twaba oblige gusaba itike yugira tuzomanuka i Bujumbura, kandi iwacu ari hafi. Ivyo vyari bikomere bidakira, ariko ngashima ko iryo tike ryaboneka, tukagenda muri miryango, ubuzima bukabandanya. Wewe wavuye muhiri wanyu wiruka, bariko muriruka muriko murahunga muca mu bicanyi baje kubica. Mu nyuma mbe woba waramenye amakuru ko boba barisha boba iwanyu, babiciye aho muhira, boba babahambye he? Hari amakuru woba wigeze utohoza mu nyuma ngo umenye? Ego, kuko je maze kuja muri interna, hariho oncle yabikurikiranye, arashobora kwitwarira abo bantu baranabafata. Hama ni jewe natemwanya kuvyo nabonye nabo nabonye. Ico gihe numviyeho vyinshi kandi vyambabaje, parce que baravuze ko nk'abana bose igihe babafata, hari umumama yasigaranye abana bose bo muri uyo muryango, niwe yatemwanyije avuga yuko abo bana baje barabamwaka, aravuga n'amazina y'ababamwatse, aranasigura n'ingene abo bana babishe, ko babashize mu kinogo bakanura barabafukiramo. Uwo mumama yari umuhutukazi? Yari umuhutukazi, kandi après les témoignages baramwishe, bashira mwiyicira. Yishwe n'abande? Yishwe n'ababanyi b'abahutu. Bijanye na ba mama, twarashoboye kumenya yuko babicishije inkoni, bongera baravuga ko sogokuru ngo bamutwaye mw'ibarabara, ngo atambaye, ngo bagenda baramubwira ngo niyumve ngo ingene ngo bishe abantu 72, bagenda baramukubita bamushikana ku ngoro y'umugambwe w'Iprona, ngo niwo mugambwe yakoreye, niho bamwiciye. Wewe wagiye gusubira muhiri wanyu kwitonga iwanyu kuhashika ryari? Je sindasubirayo. Uheruka ku mutumba wa Bupfunda mu 1993? Uyo munsi ndahava sindasubirayo. Urigera wumva wifuza gusubirayo hoho, kumva ko wifuza ko? Jewe gusubirayo d'abord nta kintu na kimwe, nk'abamaze kuhaja baravuga ati nta kintu na kimwe cerekana yuko higeze kuba abantu, nta nzu, nta na kimwe. Ariko ari hamwe biri ngombwa yuko umuntu ajeyo akaganira n'abo bantu twabana bakiriho, ndumva vyomfasha cane kugira ngo quand même banabone ko umuntu yasigaye, yongera nabereke ko uko bibaza umuntu yoba ababaye canke yoba bafitiye inzigo, numva vyomfasha neza guhura n'abo bantu, donc bakanabona yuko atawumarira Imana, hariho umwana asigaye kandi yakuze nawe yagize abandi bana. Hama tukaganira, bishoboka bakatwereka aho twashize abantu bacu tukabashingura. Kwico nyene cyo gushingura umugwi severe uramaze iminsi ukora urondera abantu bahambwe mu binogo rusangi batashinguranywe iteka. Murumva namwe mwosaba ko wobafasha nk'ubu mwosaba iki umugwi severe? Kumara imyaka 27 abatawe mu matwarete ariyo bari, abatawe hariho hose ariho bari, siteka ku gihugu, siteka ku miryango. Ngira ngo ni navyo bikomera umuntu agumana ubuzima bwose. No usaba yuko nukuri bishoboka boduha uruhusha
umuntu akagenda agashingura biwe hama hakaba na reconciliation tukavugana bakatubwiza ukuri aho bari kuko baba badufashije cyane. Mbega ko wari ufise imyaka 14 wari kurigira haruguru ngene wabona umubano hagati y'abahutu n'abatutsi imbere yuko haba ubwicanyi wari byaraboneka yuko hazote bakaba ubwicanyi canke abantu bari babanye neza? Je nta jisho ribi nigeze mbona kuko ndibuka neza ko twabana n'umutamakazi akuze wo mu bwoko bw'abahutu. Ndibuka neza ko iyo tutamuvomeye amazi twakubitwa inkoni. Ndibuka neza ko iyo tutamusenyeye inkwi twarakubitwa. Ndibuka ko abana twarakina peut-être mu mitima y'abakuze ntabyo nzi mugabo ivyo nabona baragabiranira inka no kwa sogokuru hageze kuba batiza abana barababa parrain n'abamarene b'abana b'abahutu. Umubano ntiwari mubi na gato. Vyahindutse tutavyiteze atani sigura itomo ihari kuko abo bantu bafashe umugambi wo kwica bo muhira basa n'abari bafise information zikwiye ziko biraba ariko twebwe ugasanga nta kintu na kimwe twari tuzi. Iyo information ukuntu yaza ikaza directement igashikira muri abo bantu nivyo gushika no munsi ntaratahura. Nemeza neza ko Musitanteri yari en contact avec abanyagihugu kuko n'abantu bari bato cyane mu bijanye no kumenya amakuru. Baramenye ngo yuko president bamufashe mbere wanashaka ahubwo ngira batanguye kwica na president bataramwica. Aho sogokuru wawe yari afise abagenzi ba mu kibano b'abahutu bahanye inka nta wigeze aza kumujya akarati ibintu birahindutse birabaye nabi? Nta numwe yigeze amubwira n'ikintu na kimwe twebwe batuguye mwuko bazi byose twatana kimwe tuzi. Donc nta na tendance yo guhunga twe twagize nta no kugira ubwoba. Umutima wawe urumva ko igihe giheze si gito urumva ko wabababariye? Je kubababarira ntaco vyontwara na gato mu gihe basavye imbabazi kandi apana jewe mu gihe bo dusaba imbabazi kuko twabuze turi benshi bakaza kura kuko sinibaza ko nabo nyine hasigaye benshi kuko imyaka iri kiragenda. Nimba amagume yateye hari umuntu afise imyaka nka 50 uno musi afise hafi 80. Nukuvuga iyo aba vyakunda twohura tugakadusaba imbabazi y'ivyo badukoreye hama natwe tukazibaha hama umuntu akigendera amahoro kuko gupfana icaha nibibi cyane. Je ndi prête yuko nicaranye nabo tukaganira atangorane yo kubabariranira. Nk'ubu none wewe urabona wavuze ko nawe ukuze ubufise abana ntibahora bakubaza ati ntibikugora gusigura abavyeyi bawe ico babaye? Abana banje barabimbaza cyane barabimbaza ndabwira nti barapfuye ngo yabapfuye gute. Ico kibazo n'ubu kirangora kuyishura kuko umwana aba muri ibi bihugu kizira no guhonyora akanyegeri kumubwira ngo hariho abantu baje bafata abandi barabatema. Ivyo bintu umwana yobashoke cyane. Nico gituma ntazi uko nzobasigurira kandi sinzi ariko barabimbaza cyane. Wo kwifuza iki ko cobaho ku mutumbi wanyu kugira abantu basubire kubana neza? Kuko nkuko babivuze byarashobora ko mu Burundi abahutu n'abatutsi babana mu mahoro. Je nibaza ko n'ubu vyoshoboka. N'ubu kubana birashoboka mu gihe abatwara igihugu babifashijemo kubera ko buriya abanyagihugu bato sinibaza ko aribo baplanifia ingene ibintu bigenda. Nibaza yuko leta yofasha d'abord ikamenya yuko maranye imyaka n'imyaka ibikomere. Aho sindi kumvuga abantu na 3 gusa ndiko kuvuga abo kuva kera na 72 turavyumva ko hapfuye abantu na 2015 abantu baguma bapfa n'ubu abantu barapfa. Nibaza yuko iyo ngende y'ubwishanyi d'abord yobanza ikava mu mitima y'abarundi
ikintu kijanye n'ubwoko bakakireka bakabana neza. Je nibaza ko bishoboka mu gihe abari muri leta, abari muri gouvernement bo bikora. Nibaza yuko ataco nanirana kuko abarundi kubana c'est pas un problème. Wewe ntiwigeze wumva muri wewe umutima wumva wo kwihora bagukoreye nabi? Mu misi ya mbere narumva nyene ibintu ngo vy'abahutu, numva ari nk'ibikoko, ariko mu nyuma uko umuntu akura ndamaze gutahura neza ko atagufata ubwoko bwose umuntu akabufatira rimwe, kuko nk'uko nakubwiye uriya mu furere yadukijije yari mu bwoko bw'abahutu, ariko yakoze ibintu by'igitangaza akwiriye mbere n'agashimwe. Nkavuga nti nta bwoko bubi bubaho, ahubwo haba ubwoko bumwe bw'abicanyi. Hanyuma nkibaza yuko je kubabarira nta kibazo mfise n'ukuri, nta ngorane. Ari nkamwe bavuze bati uyo mugambi uragiye mu ngiro, abishe n'abiciwe bahure nk'uko n'ahandi babikora, bavugana ukuri hanyuma babariranire. Je nta kibazo n'ukuri, nta probleme n'imwe. No kuri ico cifuzo cawe c'uko abantu borekuriranira, turangirije ko kino kiyago twari turagiriranira, utubwira ayo wabonye. Liliane Nindereye turabakengurukiye cane. Je numva ndaruhutse. Urakoze cane. Ego.